Muy buenas noches. Mwiriwe neza Amables amigos y bakundwa hermanos nshuti zanje presentes bene data aquí en muri ngaha Villavicencio, muri Villavicencio Colombia, muri Colombia y todos los que están a través namwebwe mwese muriko muradukurikirana biciye kuri radiyo los aquí presentes. namwebwe nyene muri ngaha ese imigisha ya Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje kandi muri iri joro Kristo atuvugisha rimwe na rimwe gushika ku bugingo bwacu kandi aduhishurire integuro yiwe umugambi wiwe uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Dusome icyanditswe kiri muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 11 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27. Ahavuga hati muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome data kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data kandi nta wuzi umwana atari data na data nta umuzi atari umwana hamwe n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo ikatwemerera no kuritahura. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ugukenera uguhishurirwa. Murashobora gufata ibyicaro mwebwe muri ngaha. Hariho ikintu gikenewe mu bugingo bwa buri muntu wese abaye kuri uyu mubumbe w'isi, kandi icyo kintu gikenewe nukuronka ukwakira uguhishurirwa kuvuye ku Mana. Uguhishurirwa kw'Imana ko mu gihe umuntu aba yemerewe kubamwo kugira ngo umuntu ashobore gutahura umugambi Imana ibiriko irakora. Rero kuri iki kintu gikomeye cyo kuza k'umwana w'umuntu ariko gufise ibice bibiri, ariko kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo hakenerwa uguhishurirwa kuvuye mu ijuru, uguhishurirwa kuvuye ku Mana. Kubera iki? Kuko abanyabwenge n'abahanga baranyegejwe uku guhishurirwa kuva ku Mana, kandi uko niko bimeze muri iki gihe cya nyuma. Nimurabe ingene twabwiwe ngaha mu gisomwa twasomye, haravuga hati kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ni bande abanyabwenge n'abahanga bari bahari mu gihe cya Yesu? Bari b'abadogiteri bakomeye mu vya teologiya y'idini ry'Abaheburayo n'abandi banyabwenge bose bo mu madini, mu yandi madini yose. Rero nimurabe ingene ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu aje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi. Murabe ingene vyari binyegejwe. Yari hagati muri bo, hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Yaje mubiwe mu bwoko bw'Abaheburayo ariko abiwe ntibamwakiriye, kuko uguhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo kwari kunyegejwe, ari byo vyari ko birashikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi hari hakenewe uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo abantu bashobore gutahura ugukizwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo, ugukizwa ko kuza kwa Mesiya. Iryo ni isezerano ryari ryashikirijwe mu musore w'umubaji w'i Nazareti, mu musore w'umwubatsi. Iyi Imana isezeranye ikintu gikomeye cyane mu ijambo ryayo, igishikije igishitsa mu buryo buciye bugufi cyane. Rero iki kintu gihambaye cyo kuza k'umwana w'umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo cyari cyo kintu gikomeye cyane cyasezeranywe gitegerezwa gushitswa, kandi igihe hashitswa iki kintu gikomeye
byabaye ibintu biciye bugufi cyane ugushyitswa kwavyo ku buryo abanyabwenge n'abahanga mu idini, ni ukuvuga mu vya teolojiya, mu vy'iyobokamana, nk'inama nkuru y'idini ry'abaheburayo yari igizwe n'abanyabwenge 70 b'abanyamadini, abantu 70 babifitiye ububasha, bafise impamyabushobozi zabo muri teolojiya. Uwo mugwi w'inama nkuru y'abanyekombe wari urongowe n'umuherezi mukuru. Igihe hashyizwe kuza kwa mbere kwa Kristo, ntibashobora kwizera ko uwo musore w'umubaji w'i Nazareti ko yari ugushyitswa kukuza kwa Mesiya, kandi baramwanse. Buri gihe bagumye bagerageza kumubuza ko we yokura mu bukozi bwiwe, ariko igihe bari babonye ko aguma akura kandi ko atana kimwe boshobora gukora mu kugwanya Yesu, kuko abantu barabona ibimenyetso n'ibitangaza Yesu yakora, bagaheza bakumviriza ijambo ryiwe ry'ububasha ry'inkomezi. Abantu bifuza kumviriza Yesu, ariko nimwitegereze ingene idini ryahagurutse kugwanya Yesu Kristo rirongowe n'abarongozi baryo bakuru bakuru, kandi idini ryaragwanije ukuza kwa mbere kwa Kristo. Nimwitegereze rero ubu naho ikibazo ni iki: mbega ukuza kwa kabiri kwa Kristo nako ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, mbega nako nyene kuzogwanywa n'amadini yo muri iki gihe turiko turabamwo? Reka turabe nimba dufise umwanya wo kurabira mu vyanditswe ibivugwa ko bizoba mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero reka tubanze turabe ngaha ivyabaye mu kigabane ca 11 muri Yohana Mutagatifu, umurongo wa 47 ukabandanya. Haravuga hati: nuko abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranya abanyekombe, barababaza bati, mbega tugire dute ko uyu muntu akora ibimenyetso vyinshi, ni ukuvuga Yesu, nitwamurekeraho dutyo bose bazohava bamwizera, kandi abaroma bazoza batikize igisagara cacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo ni Kayafa, yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka. Arababwira ati, mwebwe ntacyo muzi namba, kandi ntacyo mwiyumvira yuko ari bibereye ku bwanyu ko umuntu umwe apfira abantu, hako ubwoko bwose buhona. hako ubwoko bwose buhona. Ivyo ntiyabivuze avyigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru wo muri uwo mwaka, yavugishijwe ko Yesu agira apfire ubwo bwoko, kandi si ubwo bwoko bwonyene, ariko ngo abana b'Imana bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Nuko bahera uwo munsi baja inama yo kumwica, maze Yesu ntiyaba akigenda yibonekeza mu Bayuda, ariko avayo aja mu gihugu kiri hafi y'ubugaragwa mu gisagara cyitwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa biwe. Rero nimwitegereze ingene babonye ibitangaza vyose Imana yari kwirakora biciye mu kugaragara kwayo igaragariye mu mubiri w'umuntu, muri uwo mubiri w'inyama witwa Yesu. Baraheza bashaka kwica Yesu. Byongeye barashatse no kwica Lazaro, uwo Yesu yari yazuye, kugira ngo bazimanganye igikorwa cyose cy'Imana gihwanye no kuza kwa mbere kwa Kristo. Rero nimwitegereze ingene idini ryahagurutse rirongowe n'abarongozi baryo b'idini bo muri ico gihe. Idini ryarahagurutse kugwanya kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko vyari vyanditswe ko ivyo bintu bizoba, kuko abarongozi bo mu madini bo muri ico gihe bari kuba impumye mu buryo bw'impwemu, ntibashobore gutahura ngo babone ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuko bo bari bavyiteze mu bundi buryo, kandi vyabaye mu buryo bo batari bavyitezemwo, ariko vyabaye nk'uko Imana yari yarabisezeranye, kandi Imana ikikije ivyo yasezeranye. Iyo niyo nsobanuro, niyo nsiguro Imana ibihaye ivyo yasezeranye. Ntacyo bitwaye insiguro izo arizo zose abarongozi bakomeye bo mu madini cyangwa abanyateolojiya bo bafise, abo mu gihe Imana ishikirije mu iryo sezerano. Ikingira akamaro cyane ni insiguro Imana itanga ishikije iryo sezerano. Rero turashobora kubona yuko hari hakenewe uguhishurirwa kuva mu ijuru kugira ngo bashobore gutahura ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu aje hagati y'imihanga y'Abaheburayo, aje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akureho icyaha cy'abari mu isi.
igihe mu buvugishwa haba havugwa ko abantu canke idini ko bazokwanka Mesiya, muri ico gihe rero hazobaho abarongozi bakomeye bo mu madini b'impumyi bariko bararongora abandi bantu b'impumyi. Ico nico gituma banka Mesiya. Nico gituma igihe bahaguruka kugwanya Yesu babarongozi bo mu madini, we yarababwiye ati, mwampumyi mwe muriko murongora izindi impumyi. Impumyi irongoye iyindi zose zizogwa mu cobo, nukuvuga mu kinogo. Kandi abo barongozi b'amadini batari bashoboye kubonera muri Yesu gushitswa kukuza kwa Mesiya, bari impumyi mu buryo bw'impwemu. Bari impumyi kugira ngo ntibashobore kubona ugushitswa kukuza kwa Mesiya aje nk'umwagazi w'intama w'Imana. Kandi igihe byari byarahanuwe muri ico gihe ko Mesiya yari kuzopfa hagati mu iyinga rya 70, hategezwa kubaho abarongozi b'amadini b'impumyi batabona ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi abo bari nibo barongozi bari ko bararongora abantu mu buryo bw'amadini. Rero turashobora kubona ko hari hakenewe uguhishurirwa kuva mu ijuru, kuko abo barongozi bo mu madini ntibari bafise uguhishurirwa k'ubumenyi bwo gushitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero byari bikenewe ko baho guhishurirwa kuvuye mu ijuru kurungitswe ku bantu, kugira ngo abantu bashobore kubona, batahure, basobanukirwe ko Yesu w'i Nazareti ko yari gushitswa kukuza kwa Mesiya. Kandi harabayeho abantu baronse uko guhishurirwa, kuko mu nyigisho abantu bari bafise bahabwa n'abarongozi bakomakomeye bo mu madini, abantu ntibari gushobora gutahura ko Yesu yari Mesiya, kuko abarongozi bo mu madini bo bagwanya Yesu w'i Nazareti. Rero nimwitegereze ingene haza guhishurirwa kuvuye mu ijuru ku bantu batari bafise ubumenyi bwo muri teologiya, ubwari bufiswe n'umuherezi mukuru n'abandi barongozi bo mu nama y'ikombe. Rero muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo wa 13 kabandanya haratubwira hati, Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Uko guhishurirwa kwaje rimwe na rimwe kuvuye kuri Data wo mu ijuru, kuko uko guhishurirwa ntikwari kurimwo mu idini ry'Abaheburayo. Uko guhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza kwiwe gushikirijwe muri Yesu w'i Nazareti, umuherezi mukuru ntiyaragufise. Abo mu nama nkuru y'ikombe ntibari bafise uko guhishurirwa. Nico gituma abo bavuga ko Yesu yari umunyasamariya, kandi ko yari afise amadayimoni, ko yari Beelzebuli, ko yirukana amadayimoni akoresheje ububasha bwa Beelzebuli n'ibindi nivyo biyumvira kuri Yesu. Ntibari bafise uguhishurirwa ko kumenya Yesu Kristo wari we. Ariko Petero we yaronse uko guhishurirwa kuvuye mu ijuru, ntiyakuronkeye ngaha ku isi, ntiyakuronse biciye mu idini ry'Abaheburayo, ntiyaronse uko guhishurirwa biciye mu barongozi b'amadini, kuko bo bigisha ko Yesu atakomoka ku Mana. Ariko mu ijuru havuye uguhishurirwa kuri Data wo mu ijuru kuza kuri Petero. Araheza aramenya ko Yesu yari Kristo, umusigwa, umwana w'Imana nzima, yari yaje ku isi mu gushitswa kukuza kwa Mesiya. Yesu aramubwira ati, nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu, nukuvuga ikuzimu, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kuguhishurirwa niho hubatswe ishengero rya Yesu Kristo, uguhishurirwa ko kumenya Yesu Kristo uwo ari we muri buri ntambuko, muri buri gihe, biciye muri kahise ka Kristo, biciye muri kahise kavugwa mu ijambo ry'Imana ryagiye rirashitswa mu gihe uja mu kindi. Rero harakenewe uguhishurirwa kuva mu ijuru. Uko niko guhishurirwa kwari gukenewe kugira ngo bashobore gutahura, babone ukuza kwa mbere kwa Kristo gushikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Paulo intumwa
avuga yuko we uko guhishurirwa ataguhawe n'umuntu, ahubwo ko yaguhawe na Yesu Kristo wenyine ubwiwe. Yesu Kristo wenyine ubwiwe yarihishuriye Pawulo mutagatifu, aramuha uguhishurirwa arihishura. Kandi Pawulo mutagatifu ari we yari yaratoteze iyobokamana rya Gikristo, yaciye aba uwahindukiye yizera Kristo. Hanyuma Pawulo yarahuvuye aba umwe mu ntumwa zikomeye za Kristo mu banyamahanga, ukomeye cyane wo mu bihe byarenganye, kandi yabaye intumwa yaronse uguhishurirwa ko mu iyobokamana rya Gikristo, uguhishurirwa kugenewe abanyamahanga. Nicyo gituma Pawulo mutagatifu yavuze ku bijyanye no guhishurirwa, kandi yasabye ko Imana yoduha impwemu y'uguhishurirwa. Kandi iyo mpwemu y'uguhishurirwa izivuye mu ijuru, ivuye ku Mana, ikaza ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero nimurabe ingene vyagenze kuza kwa mbere kwa Kristo, kwabaye ugushyitswa kw'amasezerano avuga kuri Mesiya yategerezwa gushyitswa mu gice cya mbere cy'ukuza k'umwami, kuko kuza k'umwami gufise ibice bibiri, arivyo ukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, hamwe no kuza kwe kwa kabiri aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Kandi kugira ngo dushobore gutahura ukuza k'umwami, kwaba ukuza kwa mbere kwa Kristo ndetse no kuza kwa kabiri kwa Kristo, dukenera kubanza kuronka guhishurirwa kuvuye mu ijuru. Rero nimwitegereze ingene vyagenze mu bihe byarenganye. Imana rero yari yaravuze biciye mu mvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane cya 53, kandi Imana yari yarabagije iti, ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Rero nimwitegereze abari bahishuriwe ukuboko k'Uhoraho, ba bantu bato bato, ba bantu batari bafise inyigisho zo mu by'idini, mu bya teologiya, ntibari bafise impamyabushobozi muri teologiya, ariko nibo baronse uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo bashobore kubona, batahure, bakire ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'Umwana w'umuntu. Ari we yari hagati muri bo, araheza arakora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Rero nimwitegereze ingene uguhishurirwa kuva ku Mana atari umuntu wese akoronka. Abantu benshi baragerageza kurondera ubumenyi bwo kumenya Imana biciye mu maseminari akomakomeye n'amashuri yigisha iby'ijambo ry'Imana, biciye no muri teologiya. Ariko nimwitegereze, hakenerwa kubwo bumenyi umuntu aburonka buvuye mu ijuru, biciye mu guhishurirwa kuvuye ku Mana. Abaronse ubwo bumenyi bwo ku isi biciye muri ayo maseminari akomakomeye n'amashuri y'iby'iyobokamana hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, igihe cyari kigeze, abo bantu bari bafise amadoktora akomeye mu bya teologiya mu by'iyobokamana, ariko ntibari bafise uguhishurirwa kuva mu ijuru ko kumenya ukuza kwa mbere kwa Kristo. Barahejeje banka Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere, naho bo bari bazi ko Mesiya yari kuza muri icyo gihe, ariko ntibashoboye gutahura ugushitswa ko kuza kwiwe, kuko yaje mu buryo buciye bugufi cyane bwiyoroheje, aza nk'umusore w'umubaji w'i Nazareti. Ariko bo bari biteze umwami yambaye inyambarabami, impuzu z'icyubahiro, ariko haje umubaji asanzwe yambaye impuzu zisanzwe zigayitse. Kandi uwo niwe yabaye ugushitswa ko kuza kwa Mesiya, ukuza k'Umwana w'umuntu agiye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero mu kigabane cya 13 muri Matayo mutagatifu, Kristo arahacira imigani itandukanye nk'umugani w'umubivyi. Kandi igihe yari aracira uwo mugani, ari wabigishwa batatahuye. Mu kigabane cya 13 umurongo w'8, barasavye Yesu bamwihereranije ko yobasobanurira uwo mugani. Haravuga hati, ikigabane cya 13 muri Matayo, muri Matayo mutagatifu kuva ku murongo w'9 haravuga hati, uri n'amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? Arabishura ati,
mwebwe mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Aha turashobora kubona ko Kristo wenyine avuga yuko abantu bamwe bahabwa kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, abandi nabo ntibahabwe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru. Aravuga ati kuko ufise azohabwa bikamucagatira, ariko udafise azokwakwa n'icyo yari asanzwe afise. Igituma mbabwirira mu migani nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva badatahura, kandi ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko. Mukumva muzokumva ariko ntimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoruha muvyihweza, kuko umutima w'ubu bwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihugura ugutwi, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabishe amaso ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire mbakize. Ni ukuvuga ngo ndabakize barokore, ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ariko ntibavyumva. Mbega bari barifuje iki? Abagororotsi n'abavugishwa bari barifuje kumva no kubona ukuza kwa Mesiya, kubona Mesiya aje, kandi barifuje kumva Mesiya ariko aravuga ubutumwa. Ariko abavugishwa bo mu isezerano rya kera ntibaronse iryo higwe, uretse gusa Yohana Umubatizi. Rero abigishwa ba Yesu Kristo mw'uwo mwanya ego bari bafise iryo higwe ryo kubona ugushyitswa kukuza kwa Mesiya mu gice cya mbere cy'ukuza kwa Mesiya, ariko kuza kwa Mesiya aje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akure icyaha cy'abari mu isi. Kandi aho bo bariko barabona ibyo bavugishwa bari barifuje kubona, ukuza kwa Mesiya gushikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Kandi bo bariko barumviriza ibyo bari barahahamiye kumva abavugishwa n'abagororotsi bo mu isezerano rya kera. Bari barifuje kumva Mesiya ariko aravuga ubutumwa, ariko arashinga intahe y'ugushyitswa kukuza kwa Mesiya. Ariko abigishwa ba Yesu Kristo nibo bari abanyamahigwe, kuko bo bariko barumviriza Mesiya ariko aravuga ubutumwa, ariko arashinga intahe y'uko iryo sezerano rivuga kuri Mesiya ko ryari rishikirijwe muri we. Nk'akarorero muri Luka mutagatifu ikigabane cya 4, Yesu Kristo wenyine ubwiwe ngaha aratubwira igihe yari agiye i Nazareti mu gisagara yakuriyemwo. Mu kigabane cya 4 muri Luka mutagatifu ku murongo wa 14 ukabandanya haravuga hati, maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu, inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura, abona ahantu handitswe ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe. Nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso, atangura kubabwira ati, ibyo vyanditswe birashyitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Rero nimwitegereze ingene Kristo yashinze intahe yuko ivyanditswe byo kuza kwa Mesiya vyashikijwe, ari byo vyari vyarasezeranywe muri Yesaya ikigabane cya 61, kandi yaje ariko aratangaza umwaka umwami yemereyemwo abantu, ari wo mwaka w'ubugombe bwiza bw'umwami. Yaje ariko aravuga yigisha imbabazi zije zivuye ku Mana.
rero turashobora kubona ingene iryo sezerano rya Mesiya ryashikijwe mu gice cya mbere cy'ukuza k'umwami, ariko kwari ukuza k'umwami aje nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero amaze gushinga intahe yuko iryo sezerano rishikijwe, reka turabe ingene abantu baciye bavyifatamwo abariko baramwumviriza muri uwo mwanya mu isinagogi y'i Nazareti aho yari yarakuriye. Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega uyu si we mwene Yosefu? Arababarira ati nimuzobura kuncira uyu mugani muti muvuzi niwivure. Ivyo twumvise vyose wakoreye i Kaperinaumu ubikorere nino mu ntara y'iwanyu. Kandi ati ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemegwa mu ntara y'iwabo. Ariko ndababwira ukuri, hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, hamwe ijuru ryakingwa, imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cyinshi kigatera mu gihugu cyose. Yamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri bo, ariko atumwa i Zarefati mu gihugu cy'i Sidoni ku mugore w'umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'uwavugishwa n'Imana Elisa, ntihakizwa n'umwe wo muri bo atari Namani Umusiriya, no kuvuga umugabisha ngabo w'Umusiriya Namani. Abo mu isinagogi bose bumvise ivyo barashungumigwa, bava hasi baramushika, bamukura mu gisagara cyabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe kw'igisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo. Ariko aca hagati muri bo arigira. Rero nimwitegereze, Kristo ariko arabashingira intahe ko hashikijwe ukuza kwa Mesiya, ko hashikijwe ukuza k'umwami, ukuza k'umusigwa. Kandi aho hari umusigwa asizwe mpwemu w'Imana kugira ngo akore ugushyitswa kw'ivyari vyarasezeranywe vyose vyo muri ico gihe. Rero nimwitegereze, ntibahimbawe, ntibanezerewe n'ubutumwa yababwiye, batwawe n'ishavu bose mu isinagogi, kandi bari bagiye gusenga Imana. Bategezwa kuba buzuye urukundo rw'Imana, ntibuzure uburake. Batwawe n'ishavu barahaguruka ngaho hagati mu ikoraniro, barahagurutse buzuye ishavu. Nukuvuga baciye bahagarika igikorane. Si Yesu yabikoze, ahubwo n'abatari ko barahuza na Yesu baramusohoye hanze mu isinagogi, bamujana ku manga y'igisagara kuko bashaka kumuta mu manga. Ariko we yarasohotse aca hagati muri bo, kuko umunsi n'isaha byo gufa kwiwe ntibyari bwagere. Rero bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ko igisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo. Ariko we ashitse muri ico kibanza yaciye afyuga hagati muri bo, yaciye aca hagati muri bo yigira mu kindi kibanza. Rero nimwitegereze ibyabaye kuri Yesu ari ugushyitswa kukuza kwa Mesiya. Rero hari hakenewe ko baronka uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo bamenye ko uwo musore w'umubaji w'i Nazareti, uwo musore w'umukozi w'umwubatsi, ko yari Mesiya yasezeraniwe ihanga ry'Abaheburayo, yari umwami wa Isirayeli, aje mu buryo buciye bugufi kugira ngo ashyitse amasezerano y'ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Ariko yaje mu biwe mu ihanga ry'Abaheburayo, abiwe ntibamwakira kuko ntibari bafise guhishurirwa kuva mu ijuru kugira ngo batahure ko aho hagati muri bo hari Mesiya yasezeranywe. Idini ry'Abaheburayo ntiryari rifise uko guhishurirwa, abarongozi baryo b'idini ntibari bafise uko guhishurirwa. Abantu gusa bo mu bantu basanzwe bashoboye kuronka guhishurirwa kuvuye mu ijuru nibo bamenye ko uwo Yesu w'i Nazareti yari Mesiya yasezeranywe. Rero nimwitegereze ingene vyagenze mu myaka 2000 iheze, n'ingene vyari bikenewe ko haboneka guhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo abantu bashobore kuronka ubumenyi bwo kumenya Yesu uwo ari we, batahure ko yari umwana w'umuntu, Mesiya yasezeranywe aje hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Rero ubu naho natwe turiko turuba mu gihe cya nyuma, aho dufise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko gice cya kabiri cyo kuza k'umwami. Kandi ukuza k'umwami ku munsi w'iherezo aza nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi muri iki gihe cya nyuma naho nyene harakenewe ko haboneka guhishurirwa kuvuye mu ijuru, kuko
nta muntu n'umwe adafise uguhishurirwa kuvuye mu ijuru. Nta muntu n'umwe azoshobora gutahura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo rishikirijwe ku munsi w'iherezo. Uko guhishurirwa kuva mu ijuru nk'uko biri mu nk'uko vyashinzwe n'Imana kuzoza kuri abo bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama uhereye isi itarashigwaho ifatiro. Rero nimwitegereze ingene Kristo yavuze ko atanumwe azi umwana uwo ari we atari data, kandi nta n'umwe azi data uwo ari we atari umwana, hamwe n'uwo umwana ashatse kumuhishurira. Ku munsi w'iherezo aho Kristo azoba ariko arashitsa igice cya kabiri cy'ukuza kwiwe, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, nta muntu n'umwe azotahura azomenyera ibanga atari Imana gusa, hamwe n'abo Imana Yesu Kristo azoba yifuje kubihishurira. Rero nk'uko haje guhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo biciye muri Yesu Kristo, kuko umwana niwe yahishuye ukuza kwa Mesiya mu myaka 2000 iheze. Nta n'umwe yarazi umwana uwo ari watari data, kandi nta n'umwe yarazi data uwo ari watari umwana, hamwe n'uyo umwana ashatse kumuhishurira niko Yesu Kristo yavuze. Kandi mbega data yarihe? Yari imbere mu mwana, yari imbere muri Yesu w'i Nazareti. Rero igihe kimwe turabona Filipo ariko arabaza ikibazo ngirakamaro cyane Yesu, igihe Yesu yariko aravuga ku bijanye n'inzu ya data wacu wo mu ijuru. Mu kigabane cya 14 muri Yohana mutagatifu haravuga hati, aravuga ati nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhere kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ngo ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira ijayo? Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo aramubwira ati, mugenzi, twereke so bizoba bikwiye, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati, mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe, bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Kandi aha turashobora kubona ingene Filipo yashaka ko Yesu yomwereka data, ariko mbega data yarihe? Data yari imbere muri Yesu, kuko nticyari kindi, kwari ukuza kw'Imana, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje ari mu mubiri w'umuntu. Ibyo nivyo vyari vyarasezeranywe n'Imana biciye mu muvugishwa Maraki mu kigabane cya 3, igihe yavuga kukuza kwa Mesiya. Ukuza kwa Mesiya ntikiba ari kindi kintu, ahubwo no kuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje yambaye umubiri w'umuntu,
aje ari mu muntu abayeho mu gihe cyo gushyitswa kw'iryo sezerano. Muri Malaki ikigabane cya 3 ku murongo wa mbere haravuga hati, umve ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje. Uwo yabaye Yohana Umubatizi, integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Gutyo nyene no mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, Imana yari kuzorungika integuza ifise impwemu n'ububasha vya Eliya, kandi iyo nteguza yabaye Revera William Branham. Uwo kandi yaramaze kuza, kandi yaramaze no kugenda ku bashaka kumwizera. Uwo niwe Eliya yari kuza nk'uko biri muri Malaki ikigabane cya 4, agahindukiriza imitima y'abana ku yabase, kuko imitima yabase wayihindukirije ku y'abana ni Yohana intumwa. Yahindukirije imitima yabase bo mu vyagezwe ku kwizera kw'abigishwa, ku kwizera kwa Gikristo. Ubu naho mu gihe cya nyuma imitima y'abana izohindukirizwa ku kwizera kw'abigishwa intumwa. Arivyo vyakozwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham ariwe yaje afise impwemu n'ububasha vya Eliya mu kugaragara kwiwe kwa kane. Ariko ngaha muri iki gisomwa turiko turasoma, turiko tuvuga ku bijanye n'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ariyo yari gutegurira inzira umwami. Hanyuma naho umwami agaceza giturumbuka mu rusengero rw'iwe marayika w'isezerano nk'uko bivugwa ngaha. Haravuga hati, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rw'iwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezerererwa. Ninde yari kuza inyuma ya Yohana Umubatiza integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo? Hari kuza umwami, marayika w'isezerano, no kuvuga marayika w'Uhoraho. Uwo niwe yari kuza yambaye umubiri w'umuntu, aje nka Mesiya yasezeranywe ku ihanga ry'Abaheburayo. Kandi muri Yesu w'i Nazareti hashikirijwe kuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa Mesiya. Ico nico gituma ngaha muri Malaki havuga ko ari kuza k'umwami marayika w'isezerano. Uwo Yohana Umubatiza integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo yariko bariko arategurira inzira. Haraje ni kuhoraho nyene ingabo agize. No muri Yesaya ikigabane cya 40 naho nyene turahafise ubuvugishwa buvuga ku nteguza no gutegurirwa inzira. Aho duhereye mu kigabane cya 40 ku murongo wa 3 muri Yesaya haravuga hati, ijwi ry'usemerera ati, nimutegura inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Ahari udutumba hazotega, uduhogoro ducike ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe, kuko kanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Kandi igihe hashyitswa iri sezerano, ariryo sezerano ryo kuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, hamwe no kuza kwa Kristo nako hashikijwe kuza kw'integuza muri Yohana Umubatiza, ariwe yaje afise impwemu n'ububasha vya Eliya mu kugaragara k'ubwo bukozi kugira gatatu. Kandi uwo yabaye Eliya yari kuza. Kristo wenyene ubwiwe yaravuze ati, nimba mushaka kuvyemera, uwo niwe Eliya yari kuzoza. Muri Matayo ikigabane cya 11 umurongo wa 14 hamwe no muri Matayo ikigabane cya 17 umurongo w'10 kabandanya, igihe Yesu yari amanutse avuye ku musozi wo guhindurirwako, abigishwa biwe baje kuri we. Haravuga hati, abigishwa baramubaza bati, none rero ni iki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko aroranye vyose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, nyamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Bona bigishwa biwe batahura ko yababwiye Yohana Umubatizi.
rero nimwitegereze igihe Yesu yari avuze ati Eliya yaraje ntibamumenya, yari kavuga nde? Yari kavuga Yohana Umubatiza, integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Rero nimwitegereze ingene hari hakenewe uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo bashobore kumenya ko Yohana Umubatizi yari integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, ko yari Eliya yategerezwa kuza muri ico gihe, kandi kugira ngo banamenye n'ukuza kwa Mesiya gushikirijwe muri Yesu w'i Nazareti. Rero turashobora kubona kukuza kwa Mesiya ko kwari kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, aho ubwiza bw'Imana bwari kugaragarira ngaha ku isi mu mubiri w'umuntu. Harabandanya havuga muri Yesaya hati ijwi ry'uvuga ati semerera, uwundi ati nsemerere iki? Utabafise umubiri bose n'ivyatsi gusa, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe yo ku musozi. Ivyatsi biruma, amashugwe agakabirana, kuko impwemu z'Uhoraho zibihuhako, kuko impwemu z'Uhoraho zibihuhako. Nukuri abantu n'ivyatsi gusa, ivyatsi biruma, amashugwe agakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Yewe ubarira Siyoni ubutumwa bwiza, duga umusozi muremure. Yewe ubarira Yerusalemu ubutumwa bwiza, semerera cyane ushimitse, semerera ntutinye. Ubwire ibisagara by'i Buyuda uteye Imana yanyu. Uhoraho Imana azoza afise ubushobozi, kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira. Raba azoza azanye impera, kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe. Rero nimwitegereze ingene Yohana Umubatizi igihe yariko arerekana Yesu w'i Nazareti nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi, yariko yerekana Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Isirayeli igaragariye mu mubiri w'umuntu, yambaye umubiri w'umuntu witwa Yesu. Kwabaye ukuza kw'Imana, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ije hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Nico gituma mu kigabane c'icumi muri Yohana Mutagatifu Yesu Kristo ariko aravuga, no mu kigabane c'umunani aratwereka we uwari we. Nimurabe mu kigabane c'umunani umurongo wa 56 kabandanya muri Yohana Mutagatifu aravuga ati Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero Abayuda baramubwira ati ubutaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Baca batora amabuye yo kumutera, batora amabuye yo kumutera, maze Yesu arihisha ava mu rusengero, aca hagati yabo arigira. Rero nimwitegereze ingene Yesu yababwiye ko Aburahamu yahamiye kubona umunsi wiwe, kandi ko yawubonye akanezerwa. Bo baramubwiye bati nta n'imyaka 50 urakwiza, ariko uvuge ngo warabonye Aburahamu. Nukuvuga bari ko baramubwira ko ari umubeshi. Ariko mbega ni gute Aburahamu yabonye umunsi w'umwami akanezerwa? Nigihe Elohimu ariyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndiho uwari yariyeretse ubwa mbere Mose, ariko yari yarigeze kwiyerekana Aburahamu mu zindi ncuro zitandukanye. Muri uwo mwanya yari yiyeretse Aburahamu ku munsi w'imbere w'ukurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Yamwiyeretse ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru Gaburiyeli na Mikayeli. Imana yaremye mu mukungugu wo ku isi imibiri iboneka. Imibiri iyo Gaburiyeli yinjiyemwo hamwe n'umumarayika mukuru Mikayeli, ni Imana nayo nyene yarinjiye mu wundi mubiri yaremeye ngaho mu mukungugu wo ku isi, kugira ngo ikore kugaragara kuboneka k'umwanya mutoya, kugira ngo iri muri uyo mubiri igendere Aburahamu. Kandi igihe yiyereka Aburahamu yahindutse ukuri, iri kumwe n'abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, turabona ko Aburahamu igihe yayibona yapfukanye imbere y'umwe muri bo, ari we yari Elohimu, Imana ya Aburahamu, kandi yaramutumiye
ngo aze gufungura. Elohimu aremera ubwo butumire, araheza Elohimu ariyo Mana, ariwe Yesu Kristo wenyine ubwiwe. Barahabaye na Gaburiyeli na Mikayeli, abamarayika bakuru bakomakomeye b'Imana, barasangira na Aburahamu. Aburahamu aranezerwa cyane abonye Elohimu, Imana yahindutse ukuri, iri kumwe n'abamarayika bayo bakuru Gaburiyeli na Mikayeli. Bariko barafungura cya kimasa Aburahamu yari yabateguriye, hamwe n'imitsima yari yateguye n'imfungurwa zose yari yateguye. Aburahamu aziteguriye Imana, ariyo yari yahindutse ukuri, iri kumwe n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli ku munsi w'imbere w'ukurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Hanyuma baciye bamanuka Gaburiyeli na Mikayeli bahindutse ukuri bajya i Sodoma na Gomora. Hanyuma naho Imana nayo nyene iraheza iramanuka, kandi bumaze guca mu gatondo k'uwundi munsi i Sodoma na Gomora haciye hatikizwa. Rero aho niho Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wiwe, arawubona araheza aranezerwa. Yarabonye imbere y'igihe uguhinduka ukuri kwa Kristo Mesiya. We yarashoboye kubona marayika w'Uhoraho yahindutse ukuri mu buryo bugaragara buboneka, n'imbere y'uko hashyitswa ukuza kwa mbere kwa Kristo. Umwe marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho ni Yesu Kristo wenyine ubwiwe, yari mu mubiri we wa Teofaniya, kuko we ni Imana yonyine ubwayo ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Kandi uwo Jambo yihaye umubiri, ni ukuvuga yigize umubiri, yigize umuntu, abana natwe, kandi twamumenye ku izina rya Yesu. Biri muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku w'18. Nta muntu n'umwe yigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'imfura w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. Yari kugaragara ko Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu, kwari kugaragara ko Imana iri mu mubiri wayo wa Teofaniya, uri imbere mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Ntiyari uwundi, yari uyu marayika w'isezerano wari yariyeretse n'umuvugishwa Mose, kandi uwo yari yarabohoye ihanga ry'Ababuraya bakura mu buja muri Egiputa. Ivyo turabibwirwa mu kigabane cya 23 mu gitabo cyo Kuvayo, kuva ku murongo wa 20 ukabandanya. Haravuga hatengera ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe, mumwumvire, nimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Mbega nihe haba izina ry'Imana? Izina rihoraho ry'Imana riba muri marayika wayo, niho haba izina ryayo. Muri uyo marayika w'Uhoraho haba izina ry'Imana, kuko uyo marayika w'Uhoraho ni Imana yonyine ubwayo, iri mu mubiri wayo wa Teofaniya. Rero uyo mubiri wa Teofaniya w'Imana witwa izina rihoraho ry'Imana. Ariko nimwamwumvira vy'ukuri mugakora ivyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwansi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, no mu Baheti, no mu Baferizi, no mu Banyakanani, no mu Bahiwi, no mu Bayebusi. Nanje nzogenda ndabarandura, no kuvuga ngo azobashikana mu gihugu cy'isezerano. Rero murabona yuko uyu marayika w'isezerano cyangwa marayika w'Uhoraho yihaye umubiri. Ni Jambo, uyu marayika w'Uhoraho niwe yihaye umubiri, aba hagati mu ihanga ry'Ababuraya, amenyekana ku izina rya Yesu, umukiza wacu. We niwe mukiza wacu, we yarakijije ihanga ry'Ababuraya, natwe nyene yaradukijije. Rero ubu naho turafise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Hari vyo mu vyanditswe vyitwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyo marayika w'isezerano mu gihe cya nyuma ari we Jambo wahoranye n'Imana, akaba yari Imana,
kuko jambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana n'Imana yonyine ubwayo yari mu mubiri wayo wa teofaniya. Uwo mubiri wa teofaniya witwa jambo. Kandi mu gihe cya Yesu w'i Nazareti, jambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana, ni ukuvuga Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya yihaye umubiri, iba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, imenyekana ku izina rya Yesu. Yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akureho icyaha cy'abari mu isi. Ku munsi w'iherezo naho, igice cya kabiri cyo kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa jambo, azoza nk'intama yo mu muryango wa Yuda, azoza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza, cyo kwishyuza ibyiwe. Kandi hakenewe yuko turonka uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo dushobore gutahura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo rishikirijwe ku munsi w'iherezo. Kristo yaravuze ku kuza k'umwana w'umuntu ko ku munsi w'iherezo, kandi yaratubwiye Kristo ko kuza k'umwana w'umuntu kwari kuzoba mu gihe kimeze nk'iminsi ya Nowa, ndetse kandi mu gihe kimeze nko mu minsi ya Loti. Rero mu minsi ya Nowa hariho umuvugishwa w'ikiringo kinini ku isi, ari we yabaye Nowa. Mu minsi ya Loti naho nyene hariho umuvugishwa w'ikiringo kinini ku isi, ari we yabaye Aburahamu. We yabaye umuvugishwa w'ikiringo kinini kigira kane, ni ukuvuga ikiringo cy'amasezerano. Kandi kubera ko uhoraho umwami atacazokwigera akora atabanje guhishurira akabanga kiwe abasavyi biwe abo avugisha, mu gihe cya Nowa ivy'Imana yagira ikorere muri ico gihe yabihishuriye umuvugishwa Nowa. Imana ntiyari gushobora guhonya ubwoko bw'ibiremwa abantu itabanje kubihishurira Nowa, umuvugishwa wayo w'ikiringo kinini. Mu gihe cy'i Sodoma na Gomora naho, mu gihe cya Loti, igihe Imana yagira itikize Sodoma na Gomora, ntiyari gushobora guhonya Sodoma na Gomora itabanje kubihishurira umuvugishwa, kandi yabihishuriye umuvugishwa wayo Aburahamu, ari umuvugishwa w'ikiringo kinini. Iyi Imana igira ikora ikintu gikuru gikomeye cyane mu mugambi wayo, yo buri gihe ku isi izokwama iba ifise umuvugishwa w'ikiringo kinini, ari we ihishurira ivy'igomba ikore, kandi uwo muvugishwa nawe araheza akabihishurira ubwoko bw'ibiremwa abantu. Rero nimwitegereze icyo Yesu atubwira mu kigabane cya 24 muri Matayo mutagatifu umurongo wa 27, aravuga ati, nk'uko umuravyo urabiriza mu burasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Ukuza rero k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo bizoba nk'umuravyo urabiriza mu buseruko, ahashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu mu buseruko, no kuvuga mu buseruko bwo hagati, ariho mu gihugu cya Isirayeli, ahashikirijwe ukuza kwa mbere kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu. Mbega none nihe hadutse ukuza kwa mbere kwa Kristo? Mu buseruko ku butaka bwa Isirayeli. Ukuza nako k'umwana w'umuntu kwigaragariza gukayanganira hehe? Iburengerazuba ku munsi w'iherezo, nk'uko umuravyo urabiriza mu buseruko ukiyerekanira hehe? Iburengerazuba. Kandi iburengerazuba ni mu mugabane wa Amerika, aho mu gice cya ruguru cyo mu mugabane wa Amerika hamaze gushikirizwa igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, aho Imana yarungitse integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham yamurungikanye mwemu n'ububasha vya Eliya, ariko arategurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero ubu gusa iburengerazuba hasigaye gusa Amerika Latine na Karayibe kugira ngo habere ugushyiswa ko kuza k'umwana w'umuntu aje nk'umuravyo uri kurakayanganira iburengerazuba. Kandi integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze yuko umwana w'umuntu azogaragara muri iki gihe cya nyuma,
uyo niwe iyo nteguza yari kwirategurira inzira, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yari kwirategurira inzira. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariwe ku munsi w'iherezo azoza agaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi hakeneweho kuturonka uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kugira ngo dushobore kubona ukuza k'umwana w'umuntu agaragariye mu mubiri w'umuntu. Ariko kuza kwa marayika w'isezerano muri iki gihe cya nyuma, nk'uko ukuza kwa marayika w'isezerano kwagenze mu myaka 2000 iheze, kwabaye ukuza kwa marayika w'uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, igaragariye mu mubiri w'umuntu muri wa musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Kandi ku munsi w'iherezo naho bundi bushasha tuzobona ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho agaragariye mu mubiri w'umuntu nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwishyuza, cyo kwisubiza ibyiwe. Yesu rero yaravuze ko byari kuzoba nko mu minsi ya Nowa. Nimurabe mu kigabane cya 24 umurongo wa 37 muri Matayo mutagatifu haravuga hati, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, barajya baranywa, bararongora barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato, ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko nukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Rero murabona ingene Yesu Kristo avuga yuko biba nko mu minsi ya Nowa, aho batatahuye. Mbega niki bo batatahuye? Ntibatahuye ibyo bategerezwa gutahura mu mugambi w'Imana, aribyo byari byahishuriwe umuvugishwa Nowa. Ibyo bintu ibyari byahishuriwe Nowa, ibyo Nowa yariko arigisha, bo ntibashoboye kubitahura. Kandi kubwo kutabitahura umwuzure waraje ubahonya bose. Intamenya zitamenya ivy'Imana iriko irakorera muri buri gihe no muri buri kiringo, ibyagiye birababa ko n'ibihano vy'Imana. Ariko abatahuye, abamenye kubera ko baronse uguhishurirwa kuvuye mu ijuru, icyabaje ko n'imigisha ivuye mu ijuru. Rero nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu muri kino gihe cya nyuma, aho ibiremwa abantu batazotahura. Kandi Imana izonyegeza abanyabwenge n'abahanga mu vya teolojiya, mu by'impamyabushobozi z'iby'iyobokamana. Imana yizobanyegeza iri banga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ibanga ryo kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa Jambo yigize umubiri bundi bushasha ku munsi w'iherezo. Iri banga rizohishurirwa gusa rivuye mu ijuru, rihishurirwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi biciye mu kugaragara kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ariwe Jambo yigize umubiri ku munsi w'iherezo. Hazoza uku guhishurirwa kuze ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana abazoba bariko baraba muri kino gihe cya nyuma. Kandi uko ni uguhishurirwa kuva mu ijuru kuri Data wo mu ijuru kuza kuri abo bose biteze kuza k'umwana w'umuntu muri iki gihe cya nyuma. Ariko kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo izoza igaragariye mu mubiri w'umuntu muri iki gihe cya nyuma. Rero ureka turabe biciye mu vyanditswe ingene bizogenda, ingene uzoza uyu mugisha ukomeye cyane uw'ishengero rya Yesu Kristo rizoba ririko rirakira riraronka muri kino gihe cya nyuma. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo wa 27 kugeza kwa 28, Kristo aravuga ati, kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, nihazoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Umwana w'umuntu azoza gute ku munsi w'iherezo? Azoza azananye n'abamarayika biwe
bwiwe kugira ngo yishyure umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu ushyitse aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Iminsi 6 ishize mu kigabane cya 17 muri Matayo, iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana badugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe nazo zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mugenzi, bitubereye byiza ko turi hano, niwabigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Eliya, urundi rwa Mose. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Rero nimwitegereze ngaha ingene Kristo yariko arereka Petero, Yakobo na Yohana muri iri yerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako. Yariko arabereka ukuza k'ubwami bw'Imana, kandi yariko arabereka ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Nico gituma muri buri ruhande rw'umwami habonetse Mose na Eliya, kuko mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kuri iyi si hazoboneka Mose na Eliya. Ubwo n'ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri buboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 3 kabandanya, no muri Zekariya ikigabane cya 4. Ubukozi bwa Mose na Eliya bwarasezeranywe ko bugaragarira muri iki gihe cya nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu. Kandi nk'uko ubukozi bwa Eliya bwabaye ku isi muri Eliya w'itishubi, ariwe yari mpwemu yera, mpwemu wa Kristo agaragariye muri Eliya w'itishubi, ariko arakorera ubwo bukozi. Hanyuma ku nshuro ya kabiri akagaragarira muri Elisa agaragaye mu migabane 2, mpwemu yera ariko arakora ubukozi bwa Eliya mu migabane 2. Hanyuma naho yarabaye muri Yohana umubatiza ku nshuro igira 3, mpwemu yera. Umumarayika mukuru Gaburiyeli yaravuze ko Yohana wari kuvyagwa na Elizabeti yarabwiye umuherezi Zakariya ko umwana we yari kuzura mpwemu yera kari no mu nda ya nyina, kandi vyongeye yaramubwiye ko ari kuzoza afise mpwemu n'ububasha vya Eliya kugira ngo ategure abantu haboneke ubwoko bwiteguriye ukuza kwiwe. Kandi yavuze ko yari kuza ariko arahindukiriza imitima ya base ku mitima y'abana. Rero Yohana umubatiza yuzuye mpwemu yera, turamubona mu bukozi bwiwe ariko arategurira inzira ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi aho hariko harakorwa ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 3. Mpwemu yera muri Yohana umubatiza yariko arakora ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 3. Nico gituma Yesu yavuze ko Yohana umubatiza yari Eliya yategerezwa kuza. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 11 mu murongo wa 14, no muri Matayo ikigabane cya 17 umurongo w'10 kugeza kwa 13. N'umumarayika mukuru Gaburiyeli nawe mu kigabane cya mbere muri Luka mutagatifu umurongo wa 14 kugeza kwa 20 yarabivuze. Rero turashobora kubona ingene iyi Imana isezeranye kurungika umuvugishwa yigeze kurungika muri kahise. Nukuza k'ubukozi bw'uwo muvugishwa buza buri mu wundi muvugishwa, mu wundi muntu wo mu gihe kigezweho, ico Imana ishikirizamwo iryo sezerano. Hanyuma ukugaragara kugira kane k'ubukozi bwa Eliya byarashikijwe kugira ngo ategurire inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi byashyikirijwe muri Revera William Branham, ariwe yaje afise impwemu ya Kristo igaragariye muri we, iriko irakora ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 4. Kutyo yariko arahindukiza imitima y'abana yihindukiriza ku kwizera kw'abigishwa ba data, abigishwa intumwa, kugira ngo hategurwe ubwoko bwiteguriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi igihe yatangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, yaravuze ingene Kristo yari kuzoza marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. We yaratubwiye ibintu vyinshi kubijanye no kuza k'umwana w'umuntu. Yaratubwiye ko
byari kuzoba ari biri mu byahishuriwe Yohana 19. Yari kuzoba ari ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19 aje. Rero murabona ko ugendera ku ifarasi y'ibyahishuriwe Yohana 19 aje. Murabona ko ari ukuza kwa jambo aje ku munsi w'iherezo, kandi ijambo yaraje mu myaka 2000 iheze. Yabaye umwana w'umuntu mu kuza kwiwe kwa mbere aje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akureho icyaha cy'abari mu isi. Kwabaye ukuza kwa jambo yihaye umubiri, yigize umubiri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kwabaye ukuza kwa marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, kandi icyo nicyo gituma yashoboye gukora igikorwa cy'ubucunguzi akoresheje umubiri wiwe w'inyama witwa Yesu, ari wo watanzwe nk'ikimazi kizima ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo hanyuma amaze gupfa azuke, hanyuma aduge mu ijuru. Aduganye uwo mubiri uhawe ubwiza, aheze ashyire mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru, ahashyire amaraso yiwe bwite yatanzwe ku bw'icyaha, kugira ngo gutyo atuvugire mu rusengero rwo mu ijuru, hatakiri mu ngoro zo ku isi, ahubwo mu ngoro y'Imana yo mu ijuru. Aheze avugire umwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, avugire umuntu wese afise izina ryiwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa, kugira ngo habe ukuzura kwa buri muntu wese afise izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Umuntu wese anywane yuzure n'Imana biciye mu kimazi gusa cya Yesu Kristo yatangiye ku musaraba i Karuvariyo. Nibyo bituma twuzura tukanywana n'Imana. Ibyo nibyo byashushanyirijwe mu kimazi cy'isuguru ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Ikimazi umuherezi mukuru yatanga mu rusengero. Rero ubu naho umuherezi mukuru w'ingoro yo mu ijuru ari we Melikisedeki, umukunda wacu Mwami Yesu Kristo, yaratanze mu rusengero rwo mu ijuru ikimazi kiwe bwite nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi aho yarahajyanye amaraso yiwe y'igiciro, kandi hakoreshejwe ayo maraso yagumye ariko aravugira Isirayeli yo mu ijuru, nk'uko umuherezi mukuru nawe yingingira Isirayeli yo ku isi akoresheje amaraso y'impongano. Rero ubu naho Kristo mu rusengero rwo mu ijuru yagumye ariko aravugira Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ryiwe, ariryo rigizwe n'abavutse ubugira kabiri, abacunguwe n'amaraso y'umukunde wacu Mwami Yesu Kristo, bakaba baruzuye n'Imana. Nicyo gituma Pawulo mutagatifu avuga ati uyu munsi mwuzure n'Imana, kandi ibyo biba biciye mu kimazi cya Yesu Kristo cyatangiwe ku musaraba i Karuvariyo. Rero nimurabe igituma Kristo yaduze mu ijuru, kuko yategerezwa kujya mu rusengero rwo mu ijuru kugira ngo ahashyire ikimazi ciwe cyatanzwe ku bw'ibyaha, ahashyire amaraso yiwe, gutyo avugire umwe wese wo mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero turashobora kubona ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe yakoze cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo, hamwe n'igikorwa cyo kutuvugira ariko akorera mu ijuru mu ngoro yo mu ijuru, nk'uko umuherezi mukuru nawe mu rusengero Mose yubatse no mu rusengero umwami Salomo yubatse, nk'uko umuherezi mukuru nawe nyene yingingira abantu akabavugira ariko arashikanira Imana ku ntebe yo guhongerera ko ariko arashikana amaraso y'impongano y'isuguru. Rero ibi byose byakorewe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo byari ishusho n'urugero byashushanya ibyari kuzokorerwa mu ijuru mu rusengero rw'Imana. Rero turashobora kubona ingene Kristo nk'umuherezi mukuru atari uwo mu rutonde rw'Abalewi, ahubwo uwo mu rutonde rwa Melikisedeki, kuko we ni wa wundi Melikisedeki yiyereka Aburahamu. Aburahamu akamuha ikigira 10 cya byose, Melikisedeki nawe aha umutsima na vino Aburahamu. Rero turashobora kubona ko we ari umwami w'i Salemu, no kuvuga w'i Yerusalemu, kandi vyongeye n'umuherezi w'Imana isumba byose, umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru.
rero turafise umuherezi mukuru ari mu rusengero rwo mu ijuru, ariko aratuvugira twebwe twese, kandi nihinjira kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe n'Imana, we azorangiza igikorwa ciwe cyo kutuvugira mu ijuru. Azosohoka, azoheza azura abapfuye bizeye Kristo, kuko we azokwisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Azobazura bagiye, natwe abakiriho turi bazima azoduhindura gutyo mu mwuzuro, atari muri mpwemu gusa, ahubwo no mu mubiri naho tuzoba twuzuye tunywanye n'Imana, kandi aho tuzoronka ishusho n'akameremere by'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero muri kino gihe cya nyuma turafise isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umwami, ukuza kwa marayika w'isezerano agaragariye ku munsi wa nyuma. Rero reka turabe ingene vyasezeranywe na Kristo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ingene hasezeranywe ukuza k'umwana w'umuntu. Ivyo ni vy'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo atubwira mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro rw'131 mu Kiespanyol, aratubwira ati, Yesu rero ku isi, izina ryiwe igihe yari ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ku isi, ariko amaze kunesha kuzimu na rupfu yarabinesheje, araheza aduga mu ijuru. Yaciye aronka izina rishasha. Icyo nico gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ntihagire ikintu na kimwe babona baronka. Rizohishurirwa mu mituragaro, no kuvuga imituragaro yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'10. Nimwitegereze iri banga, we aja agendera ku ifarasi, hategerezwa kubaho ikintu gihindurira ishengero. Mwebwe ibyo murabizi, hariho ikintu gitegerezwa kuza. Rero mumenye neza, nta n'umwe azi iryo zina atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarice kugira ngo ayikubite amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditsweko ngo umwami w'abami, uganza abaganza. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 19 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Uwo ni Mesiya aje, aho niho ari. Rero murabona ingene bizoba ibyo kuza k'umwami, ukuza kwa Mesiya, ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, n'ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19. Ariko Kristo yitwa Jambo w'Imana, we ni ijambo. Icyo nicyo gituma yitwa Jambo w'Imana. Rero we afise izina atanumwe arizi, ariko yitwa Jambo w'Imana. Rero nimwitegereze ingene bizoba ivy'ivyahishuriwe Yohana 19. Nukuza kwa Jambo w'Imana, marayika w'isezerano, Jambo uwihaye umubiri, wambaye umubiri mu myaka 2000 iheze, muri wa musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Ku munsi w'iherezo, Jambo marayika w'isezerano azoza bundi bushasha ari mu mubiri w'inyama agaragaye. Kandi reka turabe iri banga ryo kuza kwa marayika w'isezerano. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aratubwira ku rupapuro rw'134 ati, nimumenye neza mwebwe igihe umwemu yera dufise hazogeraho yambara umubiri wari hagati muri twebwe muri aka kanya mu buryo bwa mwemu yera, nihageraho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo, twebwe rero tuzomwambika igitsibo, tumwimike nk'umwami w'abami n'uganza abaganza.
no ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol. Ariko arasenga integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Branham aravuga ati, turasavye ngo mpwemu yera yizire wenyene ubwiwe, ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. Mbega ugendera ku ifarasi y'ukuri yera ninde? Ni mpwemu yera, ari we marayika w'isezerano, no kuvuga Yesu Kristo muri mpwemu yera. Niyo mpwemu yera yahangana na Antikristo. Mpwemu yera aheza cyahamagara abiwe. Rero turafise isezerano ry'uko marayika w'isezerano ari we Yesu Kristo ari muri mpwemu yera, ko azoza ku ishengero ryiwe. Ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'ibimatanijwe naho nyene biravugwa. Aravuga ati, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Rero mpwemu yera ari we marayika w'isezerano Yesu Kristo ari muri mpwemu yera ku munsi w'iherezo. Turabona ko azoduga avuye mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga akaduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi azoza aho azohaza yambaye umubiri mu muntu. We muri buri mu marayika ntumwa w'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga yarahagaragariye mu mubiri w'umuntu mu gice gihwanye na buri gihe. Ariko ku munsi w'iherezo azoba agaragaye bundi bushasha, agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu muntu ategerezwa kuba ari ntumwa y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi uyo ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo, akaba n'intumwa, umuvugishwa n'Imana, ntumwa w'ikiringo cy'ubwami. Ari we ku munsi w'iherezo azoba hibereye igihe ikiringo kinini cy'ubuntu, ikiringo cya gatandatu, igihe kizoba cyashitse ku gihe cya nyuma, aho ikiringo cya gatandatu kizorangirira. Aho ategerezwa kuba ahari kugira ngo asozere ikiringo cya gatandatu. Ategerezwa kuba ahari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ari we muvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, aza afise ubutumwa bw'ikiringo cy'ubwami, kugira ngo ahamagare yegeranya abatoranijwe n'Imana bose, asizwe na mpwemu yera, asizwe na marayika w'isezerano, asizwe na Yesu Kristo muri mpwemu yera. Uwo ni we Yesu Kristo azokoreramwo ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya hamwe n'ubwa Yesu. Gutyo rero marayika w'isezerano azoba ahari, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'uhoraho waje mu myaka 2000 iheze yambaye umubiri mu muntu yitwa Yesu. Bundi bushyashya azoba agaragariye ku isi mu mubiri w'umuntu, yambaye umubiri mu wundi muntu wo ku munsi w'iherezo. Ari wazoba ari umumarayika wa Yesu Kristo, kandi biciye muri we. Ubwa mbere azoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, hanyuma naho azovugisha ihanga ry'Abaheburayo. Rero nimurabe ingene mpwemu yera atubwira ati, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Uwo muntu ni umumarayika ntumwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ari we mumarayika wa Yesu Kristo. Kandi byongeye ni umumarayika ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubwami. Ubu naho ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham aravuga ati, igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri, ryigize umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, jambo yambaye umubiri mu muntu, marayika w'isezerano yambaye umubiri mu muntu. Marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu muntu, mu marayika w'umwami Yesu Kristo. Uko nukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19. Uko nukuza ku mumarayika yaratandukanye n'abandi, yabonetse muri iki gicu cy'ikinyegezwa mu kwa kabiri tariki 28/1963. Ari wafise ikimatanijwe cy'indwi, kandi ikimatanijwe cy'indwi nukuza k'umwami, ukuza kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano aje ku munsi w'iherezo.
rero turashobora kubona ibanga ryo kuza kwa marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo nk'uko vyabaye mu minsi ya Nowa, kandi hakenewe ko haboneka uguhishurirwa kuvuye mu ijuru, guhishurirwa kuvuye ku Mana, kugira ngo dushobore gutahurira ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'uhoraho, ukuza kw'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yambaye umubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Turabubonaho ivyo avuga umukundwa wacu, intumwa yacu y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ku rupapuro rw'ijana na 66 mu gitabo c'imirongo mu Kiespanyol. Arico gitabo kirimo agace k'ubutumwa kakuwe mu butumwa ngo cyitwa ikibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana cyo gusengeramwo, akarongo ka 14:85 aravuga ati, jewe rero ndiko ndasaza cyane kandi nariyumviriye nti mbega hazobirindi kanguru nzobona ikindi gihe, ariko gusa mwibuke iburengerazuba no kuvuga mu burengero hazovugendera ku ifarasi yera, tuzokongera guca muri iyi nzira yindi ncuro. Ivyo nivyo vuba cyane kuko turavyiteguriye. Murabona, iri ni sezerano. Mbega none nihe hava agendera ku ifarasi yera nk'uko biri mu byahishuriwe Yohana 19 ava iburengerazuba, ariho ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe, kuko iburengerazuba ni mu gice cyo mu burengero cy'umubumbe w'isi, kandi burengerazuba bw'umubumbe w'isi ni mu mugabane wa Amerika, kandi umugabane wa Amerika ugizwe na Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati, Amerika y'epfo hamwe na Karayibe. Kandi kugeza ubu mu majyaruguru harashyikirijwe igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, kandi Imana yararungitse integuza yayo, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero ubu gusa hasigaye Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe, kugira ngo habere ukuza kugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe Yohana 19, kugira ngo habere ukuza kwa mpwemu yera, marayika w'isezerano ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19, aje yambaye umubiri mu muntu. Iryo ni ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Uyo ni marayika w'isezerano ari we ijambo rije ryambaye umubiri w'inyama mu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo. Nico gituma Yesu agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. We aje arungitswe na Kristo, umumarayika wa Yesu Kristo, kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cya nyuma. Kandi nico gituma uguhishurirwa kwa Yesu Kristo arungitse ku ishengero ryiwe kurungikwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, kuko mu mumarayika ntumwa wiwe hazoba hari Yesu Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano agaragaye. Mpwemu yera mu mumarayika ntumwa wiwe ariko araduha uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurwa kukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Nico gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere ku murongo wa mbere ukabandanya kugeza ku wa 3, nico gituma hatubwira uko gukurikira uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Mbega ninde uguhishura kwa Yesu Kristo kwaje kurimwo kuje ku ntumwa Yohana? Kwaje bikuzanywe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kandi biciye muri uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo niho haza hari uguhishurwa kw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuguhishurwa kuje ku ishengero ryose rya Yesu Kristo. Nico gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere hatubwira hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho
hanyuma y'ivyo ibintu byose bigiye kubera inyuma y'ivyabereye mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga muri iyi myaka ibihumbi bibiri yamaze kurengana canke twamaze kubona kuva kuri Kristo kugeza ubu. Rero ubu ibintu bigiye kubera muri kino gihe cya nyuma, Kristo asezerana kubimenyekanisha. Mbega none ni gute Kristo azobimenyekanisha? Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6 kabandanya haravuga hati, arambarira ati aya majambo nayo kwizegwa kandi nayo kuri, kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega yatumye nde? Umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki yamutumye? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Ibintu byose bitegerezwa kubera vuba muri kino gihe cya nyuma, vyerekanwa biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo yarungitswe na Yesu Kristo, amurungitse kubw'iyo ntumbero. Kandi hakenewe ko turonka uguhishurwa kuvuye mu ijuru kugira ngo dushobore gutahura amabanga yose y'Imana azoba ariko arashyikirizwa muri kino gihe cya nyuma. Kandi uko guhishurirwa kuva mu ijuru kuza ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo bintu bitegerezwa kuba vuba. Ivyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe kubw'amashengero. Kristo arongeho umumarayika ntumwa wiwe kw'ishengero ryiwe muri kino gihe cya nyuma. Kandi no ku mugwi wose w'iyobokamana rya Gikristo, Yesu Kristo harungika umumarayika ntumwa wiwe akaza ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kugira ngo bashobore gutahura kandi bakira ugushyitswa kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe muri kino gihe cya nyuma. Nta bundi buryo buriho bwo gushobora gutahura ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, kuko iryo ni ryo banga ryo kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yiyambitse umubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kandi mu kugaragara kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo ajya ari muri mpwemu yera yiyambitse umubiri w'umuntu mu mubiri w'inyama witwa umumarayika wa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, kugira ngo atumenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nta muntu n'umwe azoshobora gutahura iri banga ry'uku kugaragara kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kandi nta muntu n'umwe azomenya umumarayika w'umwami Yesu Kristo wari we atari umwami Yesu Kristo. Kandi nta n'umwe azomenya umwami Yesu Kristo wari we agaragariye ku munsi w'iherezo mu gushyitswa kukuza k'umwana w'umuntu atari umumarayika ntumwa wiwe gusa, hamwe n'abo umumarayika wiwe azoba akeneye kubihishurira. Kandi we azoba ariko arabihishurira abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami, akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariryo jwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa buca hirya no hino, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aje nk'intabwa yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza, cyo kwishyuza ivyiwe. Nk'uko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu nabwo buca hirya no hino y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi, ibyabereye hariya ku musaraba i Karuvariyo mu kiringo cy'ubuntu, ikiringo cya 6. Ubonaho ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami nabwo buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe bose ku munsi w'iherezo, kandi adutegure kugira ngo duhindurwe, tuzamugwe, tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Twarashyitse mu gihe gikomeye cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. Twarashyitse mu gihe aho hakenewe
uguhishurirwa, kandi uko guhishurirwa kurakenewe mu kiremwa muntu cyose. Hatabonetse uko guhishurirwa, nta muntu n'umwe azoshobora gutahura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iryo banga ririko rirahishurirwa muri kino gihe cya nyuma. Yesu rero aravuga ati, jewe Yesu ntume mu marayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Yesu Kristo atuma umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri iki gihe cya nyuma. Gutyo rero biciye mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bwa Yesu Kristo buvugwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, twese duheze turonke ubumenyi bwo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ukuza kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, ariko arigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko umumarayika ntumwa wiwe si umwami Yesu Kristo, kandi n'umubiri wiwe nawo si wa mubiri wa Yesu Kristo wo yari afise mu myaka 2000 iheze. Umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo n'umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko aravuga ku mumarayika wa Yesu Kristo. Yaravuze ku rupapuro rw'301 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol ati, nimwitegereze neza igihe Imana yagira ibohore isi y'imbere y'umwuzure, yo yarungitse inkukuma. Inkukuma no muvugishwa. Iyo nkukuma yabaye nde? Umuvugishwa n'Imana Nowa. Igihe Imana yafata ingingo yo kurokora Isirayeli, naho nyene yarungitse inkukuma. Uwo yabaye Mose, umuvugishwa Mose. Igihe yafata ingingo, mbega mwebwe ntimwizeye yuko igihe Yohana yari mu kizinga cya Patimo, ntimwizeye ko ubwo butumwa bwari butunganye cyane ku buryo butashikirijwe umumarayika? Umumarayika rero ni ntumwa, ariko mwoba muzi ko iyo ntumwa yari umuvugishwa? Murabyizeye? Hinge tubihinyuze tuvyerekane. Turabe ibyahishuriwe Yohana 22:9, turabe ko itari inkukuma, yari umumarayika, intumwa, ariko yari umuvugishwa. Niwe yahishuriye Yohana mu mwuzuro iki gitabo cyose cy'ibyahishuriwe Yohana. Reka rero turabe ibyo Yohana yabonye. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona, nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo, ngira ndamusenge. Uwo mumarayika nawe arambarira. Uwo mumarayika atuyasigaho. Nta muvugishwa n'umwe w'ukuri yo kwemera gusengwa canke intumwa iyo ari yo yose, kuko ndi umugurano mugenzawe, kandi ni mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bariyusenga. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 kuva ku murongo w'8 kugeza ku w'9. Iki gitabo rero cyari ingirakamaro cyane, kandi ni ijambo ry'Imana. Mumenye neza, iyi jambo ry'Imana rihishuwe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa, kuko uwo wenyene niwe ijambo ry'Imana rishikirako. Ni ukuvuga yuko guhishurirwa kose kuvuye ku Mana kurungitswe ku bantu, kuza kuzanywe n'umuvugishwa Imana irungika muri icyo gihe. Rero harakenewe ko haboneka guhishurirwa kugira ngo dushobore gutahura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabonye rero ko uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo ko ari umuvugishwa, umuvugishwa w'ikiringo kinini cy'ubwami n'uw'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi nta muntu n'umwe azoshobora kuronka ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ataronse uguhishurirwa.
kuzanwa n'umumarayika wa Yesu Kristo, ariko guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurirwa kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje ku munsi w'iherezo, ariko arihisha mu mubiri w'umuntu, kandi ariko arigaragaza nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Turabonye ko hakenewe uguhishurirwa, nk'uko hakenewe uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo gushikirizwe muri Yesu w'i Nazareti, kugira ngo abantu baronke agakiza, twoze n'ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonke agakiza. Harakenewe no guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo habeho ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo, habe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima, kugira ngo turonke umubiri mushasha, umubiri uhoraho. Gutyo turi muri uyo mubiri uhoraho tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. No kuvuga yuko kugira ngo habe kuzamurwa kw'abatoranijwe n'Imana, hakenewe ko haboneka uguhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo, uguhishurwa kukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kandi uko nukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19, ariko kuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu, ryambaye umubiri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Ariko umumarayika wa Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo, ariko muri we hazoba hari umwami Yesu Kristo agaragariye ku munsi w'iherezo, ariko arakora ubukozi bwa Mose, ubwa Yesu hamwe n'ubwa Eliya. Gutyo rero ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe bizohinduka ukuri kw'ishengero rya Yesu Kristo, kugira ngo habe umuhamagaro w'ijuru rirenga ry'inzamba rihamagara abatoranijwe n'Imana, kugira ngo hazuka abapfuye bizeye Kristo, habe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Turabonye ko hakenewe uguhishurirwa, harakenewe kuguhishurirwa, uguhishurwa kukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, uguhishurwa kukuza kwa marayika w'isezerano aje ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, kugira ngo biciye muri uko kugaragarira mu mubiri w'umuntu twumve ijwi rya Kristo, kandi gutyo bahamagagwa begeranye mu batoranijwe n'Imana bose, gutyo baronka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo turonka ubumenyi bw'ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ukuza kwa jambo marayika w'isezerano, ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Kandi ibyo bibera iburengerazuba ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe, kuko ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe niho hashyikirizwa igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe icyo Yesu Kristo arongika umumarayika ntumwa wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo aduha uguhishurirwa dukeneye kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo duhindurwe, tuzamurwe, tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ikigwa cyacu cyari ugukenerwa ko guhishurirwa. Turabonye rero ingene hakenewe uguhishurirwa ko kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe, uguhishurirwa kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe. Uko niko guhishurirwa dukeneye ku munsi w'iherezo, kugira ngo duhindurwe, tuzamurwe, nk'uko kugira ngo turonke agakiza, twoze n'ibyaha byacu, twakeneye kuronka uguhishurwa kukuza kwa mbere kwa Kristo, uguhishurirwa kukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti. Ubu naho dukeneye uguhishurirwa, icongeye ko dukeneye uguhishurwa kukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe muri kino gihe cya nyuma. Ariko mu mumarayika ntumwa wiwe si umwami Yesu Kristo we gusa, n'umuvugishwa n'Imana ntumwa wo ku munsi w'iherezo w'ikiringo cy'ubwami, afise ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cya nyuma. Ugukenegwa kuguhishurirwa
uko guhishurirwa kuza kuzanywe na mpwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu marayika ntumwa wiwe. Uko niko guhishurirwa kwa mpwemu yera ko ku munsi w'iherezo kuza biciye mu marayika ntumwa wiwe. Uguhishurwa kukuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa marayika w'uhoraho, kuza kwa Yesu Kristo ari muri mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu marayika ntumwa wiwe. Kandi umuntu wese arakeneye iki? Uko guhishurirwa, ugukenerwa kuguhishurirwa. Turabonye yuko ikiremwa muntu cyose gikeneye kuronka uguhishurirwa, kwaba guhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, nk'uko kandi hakenewe no guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ugukenerwa kuguhishurirwa. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje nyene, kandi vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana. Vuba bapfuye bizeye Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima duhindugwe. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibandanye kubahezagira, kubaha umugisha mwese.